Ndabaye ikaze mwese mudukurikirana no munsi tuza guca ijye nino ingendo inyifato y'umuntu umwe adasanzwe turavye uko amaze imyaka yigenza kuva ari ku butegetsi ni kogo rero kitoroshe iyo atari umuhinga yavyigiye ngo ashobore kutubwira ingendo inyifato imvugo umuntu abari karakoresha ikibigamije nico aba arondera ariko abamenyesha makuru basanzwe bakurikirana ku munsi ibiba mu gihugu n'ababikora barashobora kugira ico bavuze ku nyifato y'umunyepolitike ntarandiriye rero uwo muntu tuza gusesangura uko ameze imvugo yiwe inyifato yiwe iyo ari mu gihugu yari mu banyagihugu turavye ibikorwa vya politike asanzwe arangura no munsi rero ni Petero Nkurunziza. Ni kiganiro cha Club de la Presse kigira ica 14 kuva rero agiye ku butegetsi mwarabonye amasanamu yiwe kumbonesha kure aha amafaranga abanyagihugu agendera mu banyagihugu bato adahigimanga kwikorera umufuko w'isima mu ifuko w'isima bayatwaye hirya no hino kugira bubake amashure mwamubona rero Petero Nkurunziza ari mu mirima yiwe y'inanasi canke y'ibitoke y'ibijumbu azararekana kumbonesha kure yerekana ibikorwa azarakora ivyo akora rero vyose akitwaza ijambo ry'Imana ategura ibikorane n'amasengesho hagati mu gihugu bamwe bakabonamwo ubwiyorobetsi bugamije gusinziriza abarundi n'amakungu abandi bati iyo ngendo yiwe yaramufashije imuha ishusho ryiza mu maso y'abarundi none amenyesha makuru abarundi bamye bakurikirana hafi ibikorwa vya Petero Nkurunziza bavyibaza kwiki iyo ngendo Nkurunziza yamanye kuva 2005 gushika uno munsi bayiha insiguro iyihe inyishu rero ni mukanya ariko mu nkundire mbanze ndababwire abatumire buno munsi wa mbere ni Bonfils Niyongere muramuzi subwa mbere aza muri kino kiganiro akaba umenyesha makuru wa Radio Publique Africaine ndakuramukije Bonfils ndabaramukije Valeri Muco mwakoze no kuntumira muri kino kiganiro urakoze uwundi ni Jean-Marie Ndabashinze umenyesha makuru muri radio Inzamba akaba yaranakoze yarabaye umenyesha makuru imyaka itari mike ku nsamirizi y'igihugu hama arongera araba n'umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu Jean-Marie ndakuramukije ndabaramukije nanje Valeri sini bwa mbere uza muri kino kiganiro kandi murakoze kandi ubundi mutumire wa gatatu numutumire mutari mumenyereye ko muharamumwumva mu kiganiro cha Club de la Presse kinyine mugabo muri migwi France muri migwi France yitwa Frank Kaze ndakora mu kije amahoro Muco nkaba nagutumiye kubera office novuga inkofero zibiri ya mbere warabaye umunyesha makuru muri Radio Isanganiro ukaba kandi waranize ivyerekeye kumenyesha makuru ndetse ukaba unavyigisha mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika kaze rero urakoze cyane uno munsi nije ndakwaza ibibazo urumenyeza urabaza ibibazo abatumire ba uno munsi ni uza kuvyishura bashaho mwe ntukarire cyane gusa yego duhere rero mu ntango umugane uraho duhere ku ntango mu 2003 Petero Nkurunziza agenwe kuba umushikiranganje adasanzwe ajejwe intwaro ibereye no gucungera ibikorwa vya leta muri leta y'imfata kibanza yarongowe na president Domiciano Ndayizeye uno munsi umwe aragendera ibiro vya douane biri ku kivuko c'Ibujumbura hama amenyesha makuru bagiye kuraba gukurikirana go rugendo rwo mushikiranganje baramubaza bati abaduanier bari mu nzego za mbere zikora ubunyonyezi zirimo ibiturire gose bati none wewe mushikiranganje gwanya ibiturire ugiye kufata ingizi kugira ivyo by'ubunyonyezi bihagarare muri izo nzego yabishuye ati tugiye kubasengera kugira bahindura ingendo Bonfils none gusengera abaje ibiturire uri mushikiranganje wahawe igikorwa cyo gwanya ibiturire n'ubunyonyezi birafise umuntu abisigura gute nivyo cyari bikwiye kubasengera kuvuga ko ku ruhande rumwe nk'umushikanganje yari kuvuga ko ingingo zigiye gufatwa kugira ngo ubwo bunyonyezi buhagarare ku rundi ruhande naho twokwibaza tuti uyu muntu yavuze uko yagombye gukwepa ikibazo c'abamenyesha makuru bamubajije kuko yabona tangiye ngo canke ubushobozi afitiye ikibanza arimo
kuvuga ngo agiye gusengera abantu bakoze amakosa sinumva ko yari yo nyishuri akwiye gutanga yari kuvuga tugiye gutohoza turabe ko ari byo hanyuma abazokwagirwa n'icaha bagihanirwa nayo kuvuga ngo kubasengera no kuvuga ko ikibanza yari mu nterazi ivyo karakora nterazi nivyo ateza kurangura muri uwo mwanya niyo aba naho yarabizi yarafise ubwiyorobetse bwinshi canke agomba gukwepa ikibazo yabajijwe n'abamenyesha makuru murakoze Jean Marie ivyo vyose ngira nyinshi yahaye abamenyesha makuru irafise insiguro yumvikana yoba yumvikana ngira nuko batashoye kumenya nzi cyashatse kuvuga Sinovuga ni insiguro yumvikana ahubwo ni insiguro ni kibazo no gukwepa ikibazo nuko Bonfils yabivuze kuko gusenga twese turabakristo turasenga mugabo uwikosa nawe arahanwa ntasengerwa wotuma umuhana hamuka musengera mugabo wamaze kumukura ahantu ashobora kwica ivyo yishe urumva rero nkuko nigeze kubivuga mu kiganiro nk'iki nkuru nziza iyo adafise inyishu ku kibazo aca abashira aho mudashobora kumuhinyuza turabasengera ibikubera iki byabaye iki tuzobisengera ibikubera iki Imana yambwiye mu ijoro urumva ni ivyo nyene ntufitiye inyishu ikibazo uciye ukirungika aho abandi batabona ari ubona wenyene tuvuge tutagiriye de correction hari urumva naho nyene ni uko asanzwe akoresha mu yashatse mu byo ko yashatse ku abantu kutaja mu byo yategerezwa aca avuga ati aca abishira mu Mana Imana yonyene ari we bwira ari we ayibwira atarizi natwe tuzi tubwira yisangije ni wenyene ari Imana ahubwo umuntu yo nabiranko Zega Frank ati jewe njeje kugwanya ibiturire ngiye gusengera abo babijya niyo nyisho yatanze urumva ico gihe Petero nkuru nziza niho hari haheze imisi hasinywe amasezerano ya Arusha ariho bagishika ku butegetsi ico gihe nibaza yuko imvugo nk'iyo nivugo yo gushaka kwikundisha abantu ico gihe nivugo y'umuntu ntirumve ko amavuga ati nk'aba bantu jewe ntabwiye kubakarira ariho bakimbona ico gihe yavuga ati ntatanguye kwikundisha abarundi nkabereka yuko mfise umutima mwiza kandi mfise intumbero yuko nzoja habona kandi kurusha iki kibanza cy'umushikiranganje mfise nibaza yuko kwari kuvuga ati reka ndabereke yuko naho hakozwe amakosa abantu atari babi nivyo yashaka kuvuga nibuka yuko uwo munsi nyene yashizemo yavuze ikintu kirushico kuko yavuze ati mwebwe bavuga yuko mugi biturire kurusha abandi bose menya yuko uno munsi ari wanyuma nico igiturire mwatoye uno munsi cyane mwatoye ejo menya yuko ari cyo cyanyuma ntimuzosubira kandi ne mu gico cyanyuma ariko ntimuzosubira sinzi ko muvyibuka umuntu akabona yuko igikorwa yarashinzwe yavuze ati je uno munsi sishaka gukurikirana abantu kubera amakosa bakoze reka nabereke ko ari abarundi nk'abandi kubera ndabakeneye ko amajwi nabereke ko ndabakunda nabandi bose bacu bavyumvira ngaho ariko rero kugira ngo avuga ati nzosengera abantu murumva yuko atari cyo cari gikenewe na cyane ko Petero Nkunziza yarafise ingendo itari bwaboneke mu nyepolitike barungira ndetse no mu mahanga murazi neza ko atashobora kumara umwanya wose n'amashikiranganje yamara atashobora gukurikirana inama amasaha n'amasaha yanasavye president Domitien Ndayize yuko yo mureka akaza arasohoka abandi bakabana inama we bagacagenda kwikinira kabumbu cagenda kwikinira umupira w'amaguru haya kuca kibuga ca Erenike ataramanuka epfo kuri kuca kibuga yakunda kinira kwa hafi ya Tanganyika kuri Tampete kandi ngo rusha yararuronse kabo benshi bakibaza ati muri Bonfils none uwo mushikiranganje adashobora kumara umwanya ari mu nama ishikiranganje agenda kwikinira umupira agasiga abashikiranganje bandi bariko biga ibibazo bihanze igihugu mu nyuma murazi neza ko yashaka umukuru w'igihugu kandi yaramubaye uwo mushikiranganje uravye uko iyo nyifato yarafise yayibereye koko ahantu benshi baribaza bati none umuntu adashobora kuja mu nama inshikiranganje ngo ayiheze ashaka umukuru w'igihugu no kuvuga
abarundi nibo babiyaze neza ati uja gutamba neza umubona gikenyera baranavuga ati nija kubyara ibihumye uyibona ikizezura urumva ukuntu yameze no kuvuga ko yari afite ibibazo vyiwe bwite bijanye n'ivyo nuko amagara yiwe ashobora kuba ameze kuko umuntu adashobora kwicara ahantu ngo yumvize ibibazo vy'igihugu bivugwa vyose bihere ari agomba kuzohava ajejwe igihugu muri uwo mwanya ajejwe ubushikiranganje bukomeye nk'ubwo yari afite ikibazo muri we ahubwo abo bantu bo baramutanze nk'umukandida ngo abo mukuru w'umunyuma kanamuba barakwegeye igihugu bagita no mukaga kuko bari maze kubona ko afise ingorane yari umuntu wo kujana ahantu mu kigo co kumwigisha no kita ikigo ngororamico kugira ngo bamuvure iryo hahamuka ashobora kuba yarakuye mu ntambara ryo bajyarire muri muje no fata ko ivyo bintu vyatuma adashobora kuma yicaye ahantu hamwe ivyo bintu vyatuma adashobora gukurikirana ibintu ngo bigire no kuvuga ko ata ibibanza yarimo haba icubushikiranga n'ikibanza havuye atajamwe c'umukuru w'igihugu muri ivyo bibanza vyose nta nakimwe yarakwiye ubwa mbere kuja mu kigo ngororamuco kikamukuramwo ihahamuka yari afise yakurikije intambara yari byatumye ameruka yari ameze kuko nibaza ko imbere yaho yari umwigisha muri kaminuza arigisha amasaha yo gahera yarabaye n'umunyeshuri yariga amasaha yo gahera muga mu nyuma y'iyo ntambara adashobora kwicara ahantu amasaha abiri yumviza ibiriko biravugwa by'igihugu no kuvuga ko yari afise ihahamuka muri we byavuye mu ntambara yari imazemwo imyaka irenga 10 murakoze Jean Marie erega ico gihe uvuga yarakiri umushikiranganje yari afise abandi hejuru yari nimero igira gatatu hariho umukuru w'igihugu Domitien hariho n'icegera ciwe bwa mbere yari Alphonse Kadege mu nyuma asubirirwa na Frederic Ngenze buhoro aho ho urumva ko hari hakiri abantu barabi by'igihugu mu nyuma yarabaye umukuru w'igihugu aho rero niho novuga nti ibara ryaraguye abarundi gusa ntibabimenye cyangwa barabimenye urabona abarundi ko tumenyereye guhonyorera ko no kubwira ko nubwira ko kuva muri 2005 programme niyo nyene burya n'amashikiranganje ntayaheza arakora gushika nka saa sita akaca yigira akaca arekera icegera ciwe kuva kuwa mbere kuwa gatatu araza mu biro mugabo kuwa gatatu ku mugoroba agiye ruguru rero ruguru nizijyana Nancy ni haje usanga mubona ni kasengera ibiraya ku mugoroba no gukina umupira waheze rero karabuti ukunda abandi bakuru b'igihugu bakora ukuntu bene ukora ubwo bariko bararondera n'abandi urabona nk'ubu uye Davos muri Swiss hariko haba inama ikomeye y'intuze abandi bakuru b'igihugu bajana imigambi yabo kugira berekane isaha igeze igihugu naco kugira ico giterereye ivyo wewe si hari nani ico gihugu c'u Burundi turi kwisi iyihe naha rero jewe ndibuka nko muri 2013 igihe bashatse guhindura ibwirizwa shingiro muri jewe Cameroon navuze nti ico noshima muri ibi bintu nuko hoza nk'umushikiranganje wa mbere arabi vy'igihugu kuko ndashobora kwemeza yuko kuva muri 2005 gushika ubu ivy'igihugu biri mu ibarabara nta muntu umwe agira ati iki kigeze urumva ico gihe iyo hatariho uko gukurikirana ivy'igihugu n'uwo bijejwe nimero ya mbere mwese cagirira ivyiwe naka kajagara rero usanga bunyonarishe ari mukuru w'igihugu ngaha Steven ndakugarika ari ngaha umwe atwara ubundi atwara abo oye munsi yabo haca haza abo twakwita ati nk'abariyetena babo ugasanga uyakukira bunyoni uyakukira ndakugarika uyakukira Steve uyakukira ndayishimiye urumva abatora bagaca benshi bashobora barashinga naha wumva ko imbonera kure ku mutumba ifise ingufu kuko haruguru hari uyu uyagahuyu bigahera kuri ndakugarika canke bigaherera kuri Steve urumva ntihazuze ku n'abamugwe b'abanyamito Frank umushikiranganje adashobora kukurikira inama y'umushikiranganje yose agashaka umukuru w'igihugu kandi yaramubaye none jewe nkabijya Bonfils yavuze yuko yarakeneye kuja ku aho bamuhamura bamuvura ihamura nibaza yuko ivyo yakora kuva kera yarazi icakora nibaza ko uravye ingendo yiwe ukaraba imvugo yiwe kugira ngo asaba ati jewe sishaka kwicarana n'abandi icambere na mbere harimo akagaye nibaza ko kijya gihe yavuga ati kubona narashitse ku masezerano
nuko n'intambara nayitsinze. Aba bantu turiko turicarana ntitungana. Hamwe avuga ati n'ubushikiranganje bwa bampaye ni jewe nukuri sinzi ko novuga nti ndaburoka ntibunkwiye. Nibaza yuko kuva ico gihe intumbero yo yavuga ati ikibanza ndimwo jewe bajya abantu turiko turarabana ntiduteza kurabana gutya. Ikibanza canje kiri hajya kugira ngo ndabatware kugira ngo ngire iki sibonde igituma abantu kwicarana nabo aya masaha anganuko. Hanyuma rero naho kugeza ubu ariko bimeze nibaza yuko iyo ngendo yatanguye kuva ari umushikiranganje kijya gihe nibaza ko kace kabakamenyero. Hamwe avuga ati nubundi nigihe nari umushikiranganje nagenda kwikinira agapira abandi bariko baravuga bati uburundi buzomera uku dushaka ko umera kujya kace kabakamenyero. Hamwe avuga ati naho maze ku umukuru w'igihugu reka nibandanirize nigenza uko nyene. Mugabo rero aho hose ucubona yuko ingendo yiwe ari hamwe avuga ati jewe abarundi mbega iryo mvuze yuko ko ari ryo ryumvirizwa ndarivuga rimwe canke nkarivuga iminota 10 canke isaha yose. Igikuru nuko nerekana yuko ndi umukuru w'igihugu hama nkigenza uko nishakiye. Urumva kuri we ingendo yiwe niwe yiraba wenyene abanyagihugu ntaco bamubwira. Ubuzima bwabo ntaco bimubwira na kimwe. Nta gaciro abuha. Ni we niwe yiraba wenyene. Ego tubandanye turi mu 2005 Petero Nkurunziza abaye mukuru w'igihugu. Tumunatembera imisozi yose Burundi atanga amafaranga afasha abanyagihugu kubaka amashuri hariya afasha amashira hamwe yabirimizi aba amafaranga mufisi mwe ibyo bintu byaratumye byaramuhaye amanota mu maso y'abanyari y'abarundi. Ego me ivyo bintu uri kurabiraba Petero Nkurunziza we nkuko ari kavuga yiraba mu ciro yaribona we nyene ubwiwe akamenya n'ivyo karakora. Riya bwizwa shingiro bari batoye muri 2005 yarazi ko rivuga ko azokwitoza kabiri gusa. Yarahejeje rero gutorwa n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka ziri hamwe kubera ko byari bihe by'intambara byari bigoye ko amatora y'umukuru w'igihugu abera mu gihugu cyose kuko uribuka ko n'umuhaye FNL bari kwikura u Rwanda. Ndibuka ko n'amatora yigeze kugorana hitwa mu Gitaza hakaba n'amasasa avuga amatora akahagarara yari amatora ntekumera y'abashinga amateka. Ariko amaze rero gutorwa yavuga ati iki kibanza reko nagishitsemo ubu nashitse. Kera baravuga ati uyu muntu ashitse canke umugeni ati akubita umugere hasi ati buhonda hashitse. Ivyo kwiyobeka rero biba birangiye habageze ko babanyagihugu bato bazotora mu 2010 ababwira ko ari we muntu mwiza wa mbere yabayeho kuva nabami bataraza ateza gutambana nabo aja kubaha amafaranga agira nti muisa ntiyayongende mukuru w'igihugu ko hari abandi bantu bateza gukora ivyo yateza no kubituma mugabo akagomba ko abari hariya ibibazo by'igihugu bwite aho kwicara ngo avyicare canke bihagurukire bitorera inyishu abe mu bambere bavuga ati wowe byo nabatumye bigeze wewe yishinga kuja gutambana n'abanyagihugu ugira iki ubwa mbere bereke ko ari umuntu mwiza abereke ishusho nziza yiwe kugira ngo ejo canke hirya ejo babona ati nta wundi muntu twari bwabone nk'uyu. Aho batanguye kubona ko ashobora kuba atameze neza n'iryari n'igihe hatanguye kuvugwa ko habaye ukugomba guhirika ubutegetsi aba kadege bagakubitwa bakamererwa nabi n'ababanda risigaranye Damiano bakajanwa muri documentation bakubitwa Domitien Ndayizeye n'agatwagwa mu mpimba hari mu 2006 aho barabuna kumenga biratangwe kumera nabi ariko abantu ntibabibona neza. Abamenyesha makuru bagiye kubona ko bikomeye byari igihe bapfungiwe kwa basa bose abamenyesha makuru bose bagapfungirwayo bakabonyuma kava mbere bagomba gutembagaza ubutegetsi ndibuka byavuzwe na Varisto Ndayishimiye ujye atwara umugambo muri kino gihe bivuye mu Rumonge avuga ko ubutegetsi bwagire butembagazwa n'abamenyesha makuru mu nyuma aranahakana ko atari yabivuze mu nyuma avugije amajwi ngira ngo yaratahuye ko ari we yabivuze. Ariko Nkurunziza yabonetse byari ko atari umuntu asanzwe
ni igihe yaguma avuga ko uwuzorukarisha ruzonumwa warumva ko yamaze guhindura yamvuga ko basengera ya mbere tangura avuga akirondera amajwi kugira abe umukuru w'igihugu yahinduye agezaho barukarisha rukabamwe ababwira benshi bari bagifise ivyijiji kuko bababona hari umuntu agomba ashira imbere ijambo ry'Imana ibintu bataramenyere mu banyepolitike razi abanyepolitike yamvugo yabo tugiye kubiraba tugiye gufata ingingo wewe gutanga ifaranga kuja kwicara ku mukeka ari kumwe n'umunyagihugu bavuga ngo nyarucari agasangira umukenke wo mu bindi urwaga bazanyaho ha brochette akajya ko agahereza umunyagihugu umva abantu baragifite ivyijiji kandi abanyagihugu benshi bibaza bati abamutwarira nibo babi President mukuru w'igihugu gira bamusumvye inguvu wewe yiberenga hakunda ivy'Imana baramusumvye inguvu benshi niko bavyibaza jama rega ingorane nkuko Bonfils yabivuze ingorane nuko ujya mukuru w'igihugu c'u Burundi reka tumwituko nahatemewe n'amategeko vyose ni jewe nta na kimwe Uburundi niwe ntakido Uburundi niwe nimba aje kwicara hariya aye kuri ujya mukeka kuri nuko ashaka ko bajya bariko bararaba bakoma amashingo mukuru w'igihugu aricaye haje mugabo mukuru w'igihugu ajejwe kwerekana ishusho y'igihugu mbega ndakubaza inkuru nziza ajejwe imiliyoni 12 z'abarundi ubu kwahura ahuye n'umuntu akamuha ibihumbi 200 hari umutatoye uwo muntu umwe muri izo miliyoni 12 ibindi bihugu biraraba ingorane z'abanyagihugu bikabashira mu migo kavuga ati mwebwe muri mugwi wa mbere uwo mugwi rero kugira ngo leta bafashe haba mu byo kwivuza muzofatwa guki wa kabiri guki wa gatatu guki ntiyashizeho ingingo yuko abana biga ku buntu bakavugwa ku buntu n'abibaruka zose zari ingingo zashobora zamuhaye amanota mu Barundi no kubwira nko azijya ngingo azivuga gutyo nta vyigwa biba vyabaye ndagwa karero yarigeze kongera amahera 38 kwijana nibaza ko ari nko 2007 gucyahaye 2007 ndakubwiye yuko service ziwe vyaranse ko ayo mafaranga aja mu ngiro kubera ntivyari biteguwe bakavuga bati ntupfa kuvuga gutyo ahubwo uramanzuka kabivyigwa ayo mafaranga hazova ngene bizogira bakabitegeko ntuduza gutya mu mutwe we agomba kuba umwe by'umwami yagira ndaguhaye inka ndaguhaye bya musozi mugaye igihu isahigeze saho yariyo ibyo yazanye byo gutera ibiti yari akamenyo urumva umukuru w'araryamye ati nzoje ingozi bajye bajejwe ingendo zira cha telefone bura amatara tibura amatara azoza ingozi rondera hazotera ibiti bura amatari nkico ntikina muri programme yiwe ico yacabura amatari yacaraba kugira ntiyiteranye yacaraba ahashoboka hose ivyo biti vy'amavoka n'ahantu nambwe ntaramvuga amavoka yakoze mugabo yabikoze umwaka wose donc ari kwiyumvira ivyo bintu bitateguwe kugira urabe ingene vyotangura ingene vyobandanya nico vyozana ni mu Gifaransa bita tatonema igihugu kibayeho imyaka yose ni tatonema ubo urabona ko ashaka kubandanya kugira Burundi donc atwara amaherezo donc tumwe muri tatonema amaherezo bugira abarundi badukurikira iniba mu mutwe barabe bareke gukurikiza n'utu tuntu urabona ko baca barashiramo ubwoko bagashiramo iki barabe igihugu cyo kiraca kuko birateye ubwoba n'ukuri none ariko reka ngaro kwica kibazo Frank ndibuka igihe twagize nkikora kuri televiziyo y'igihugu turekeje umukuru w'igihugu agiye tuyagiye Gitega Ruyigi dusi Gitega aho babakinye baninde baba turagenda dusanga yarabubakiye inzu ati inzu nayubatse ku miliyoni 16 kuva igano ninde gitangura ntibari bafise aho bashobora guhurira ngo bategure bijya bikino byabo bakinye urumva ni yaje arabagurira amakositime abagabo abakenyeza bagurira imvutara marabona badefira na yakwastere yabo yabagurira ariko n'amasanamu yabo tuvaho twigiye imbere gatoya abona ahantu yakabumba amatafari ati hagarara imidugira hagarara arava mati mwebwe nibiki bati twebwe two twubakira turi mu kibiri two twubakira two tubumba amatafari y'umunyagihugu mwene wacu yahungutse avuye muri Tanzania
nza mbona tuko turamufata amasanamu na kamera, nza mbona arazinze ishati, abwiye abo biri kumwe ngo murahumba tuva ngaha tuyahejeje. Amatafari babumba baja ko barabumba acimbe arabumba. Tuvuye ngaho tuja mu Ruyigi, hariho ishami ry'abakenyezi biyavye byo gutamba nka bya higa lakozwazo zibimwe byo yaramudeyo bati twebwe dushaka kubaka ikigo ndangamico centre culturel bizodutwara nimba ntihenze zari bavuga miliyoni 50 bari baratanguye bageze kure kabisa bati tumaze gukwiza miliyoni 25 mba turashasirana amahera ati miliyoni 5 aho nyene acabwira abayamugendera bafise amafaranga bati nsingenda atabahaye miliyoni 5 umva ko hari uko agenda hari amashure akabwira abigisha bati nzanira abana babaye abambere umwe wese akamubiyo 10,000 abigisha muri bangahe turi 8 kuri no shure umwe wese 15,200 umva ko amafaranga yari atanze henshi kandi abanyagihugu umva hahashikiriwe batari bake naho Rega Frank umukuru w'igihugu bari kagira gutyo na amafaranga menshi atanga amafaranga menshi Frank atarishura ariko abatamba ntiyasanze ariko baratamba Yaza ko tabigirira umusara afise intumbero icyo yashaka gushikako. Ibuka ico natanguriye ko navuze nti kuva mbere ikintu ca mbere yagendera ko kwari ukwikundisha abarundi. Iyo ngendo niyo yabandanije. Unabiravye erega nta munyagihugu numwe adakunda umuntu atwara neza nuwiyegereza abanyagihugu. Ico kintu Petero Nkurunziza yaracumvise yaracize arakinonosora avuga ati kugira ngo abarundi bankunde nuko nabiyegereza. Unabiravye ni ibintu vyiza cyane nta numwe atobishima. Nukuvuga yuko kugira ngo amenye ingorane z'abantu nuko abegereza bakavugana akavuga ati abantu narabonye ingene babaho ingene babayeho ariko rero ingendo yiwe abashikiriye sinimvira yuko kintu ca mbere ari uko amenye ingorane zabo nuko agumana kagatima ko kuvuga ati nokora iki kugira ngo bakunde jewe apana gukunda umukuru w'igihugu mugabo Petero Nkurunziza name ndi imbere kugira ngo bagume babona yuko ari je mwiza ari je wa mbere ari je iki ari je wa mbere kiriya. Hanyuma tutibagiye murazi yuko yabaye umushikiranganje ubwa mbere ajejwe kugwanya ibiturire kugira iki mu Burundi. Murazi yuko igiturire gikomeye cyane kubera ibintu byo kuvuga by'agashimwe. Nukuvuga yuko Umurundi atanze igiturire bica bija mu migenzo bibi bisanzwe. Umukuru w'igihugu rero agiye akagenda muri ya ngendo yo kuvuga ati wenda guhaye 10,000 ndaguhaye 20,000 umwigisha ndamuhaye 30,000 uyu naka ndamuhaye ibi bica byerekana yuko ca giturire ya ngendo mbi umuntu avuga ati dutegeza gukura mu Burundi nishobora kuvaho kuko ikindi twibagira nuko ajya amafaranga atanga sa amafaranga abavuye mu mfuko wiwe n'amafaranga abavuye mu mfuko w'abanyagihugu nyene najya amakori tuba turiko turatanga ni ajya amafaranga y'imfashanyo ava mu bihugu bidufasha dushaka kuvuga tuti ibihugu by'abagenzi ajya amafaranga sa amafaranga ya Petero Nkurunziza. Urumva yuko uko bigenda kose ijya ngendo yiwe singendo umuntu ashobora kuvuga ati ni giturire mu bindi kwikundisha. Iyumvire hari n'igihe iwacu mu Burundi hariho ibinyamakuru bimwe byavuga bati kugira ngo turonke inkuru mu banyagihugu duteza kuba amafaranga makeyi kubera tuzi yuko bakenye. Murazi yuko mu Burundi hari umuntu ushaka guha inoti y'2,000 akakubwira ati jewe iyi noti ndaheruka haheze imyaka 5 kubera abamenyereye ibiceri bamenyereye inoti kubera ubukene. Uyibaza yuko inkuru ukuye ku muntu haya amafaranga ishobora kuba inkuru nyayo inkuru y'ukuri. Nico kimwe
n'umunyagihugu umukuru w'igihugu aya amafaranga ijya ntwengo yiwe si ntwengo yo gukunda umukuru w'igihugu ni ntwengo yuko avuga ati usanga tawundi mukuru w'igihugu yigeze abigira naho atigeze abigira ega abarundi si bijuju muri imyaka murazi yuko inkuru zigenda n'ingoga abantu inkuru zivuye ahantu n'ahandi baramenya ati ibihugu bitwa guku abanyagihugu bafise uburenganzira ubu n'ubu urumva yuko hacaba ikintu bita achat de conscience abari karabagura abashaka ko biyumvira uko nawe yiyumvira nabo si bijuju kandi nibaza yuko muravye muri no misi muri no myaka nk'igihe hatangura abantu batangura kwiyamamaza apana kwiyamiriza ikiringo cyo ca gatatu bari bazi yuko bimara amasaha niho bari bazi yuko vyomaze imisi n'imisi nico cyatangaje abantu uwa mbere yatangaye yari umukuru w'igihugu wenyine yatanze uruhusha yuko abapolisi batangura kwica abantu bari mu mabarabara murumva yuko abanyagihugu naho abantu bashaka kwimvira ko abarundi ari ibijuju atariko bimeze yego mwumva umwanya ukura tujana ariko ikibazo ca nyuma turabona batuya kumbonesha kure Petero Nkurunziza afise imirima ngira nta ko minimwe dafise imirima kandi avuga yuko abastanteri aribo bamutiza ayo matongo kugira ngo arime kijambere aha karorero abandi barundi bonfisi urabijya mirima y'inanasi bitoke Petero Nkurunziza yaguma berekana kumbonesha kure ubihinsiguriye umustanteri ashobora guha itongo ihitari 5 10 15 20 umukuru w'igihugu mu gihe tuzigena amatongo yaze mu Burundi abarundi bugacu n'ubukene bataronka naho bari makora abagwiriye birababaje cyane iyo uri kuraraba bijya bintu nta naho tugeza ukwikunda afise birenze urugero kuko ntushobora kuvuga ngo naho bavuze ko abastanteri bamuhaye amatongo nsi wayamuhara yiha nibuka inyuma 2005 bavuga ko bagiye gukora rusansuma rw'amatongo ahari yava akagira ya leta ubwo rusansuma sinakurikirana ko rwaheze no rutaheze ariko ufatiye ku kuntu bahora bavuga ko umukuru w'intara buramatari w'intara tanga afise urushaka gutanga itongo ku munyagihugu arikeneye mu nyuma bavuga ko buramatari atanu ubushaka bifitiye ahubwo ko uruhusha rufiswe n'umushikiranganje arabe vy'amatongo uyu munsi rero Petero Nkurunziza mu makomine yose mu ntara zose mu bucimbira inkeka bwose ahafise amatongo kandi ayo matongo arayavuga ko arayiwe bwite bwiticiwe ejo canke hirya yejo ugasanga nayo yubatse ibibuga vy'umukino umupira aho hantu gacu usanga avuga ko afise amatongo hariho umunyagihugu adafise ni metero 20 kuri 30 arimo amwirengarenga aho hantu afise amatongo aja kuri minanasi arimo ibiraya arimo ibitoke arimo n'ibindi vyose n'amavoka ugasanga aho hantu umunyagihugu waho ntashobora kuronka ahatera igitoke kimwe ugasanga ivyo bintu byose avyimbuye ahereza abo bari kumwe abasirikare n'abandi bantu bagiye bajanye batangwa gufuka mabibandirwa namba dukubibandirwa namba rukubisengera ntavyo mbanzi ko biragonda gutahura cane ingendagira harimo ibintu byo guterekera uri kuraraba kera baraterekera imizimu ngo ntizoteri ibitego nibaza ko navyo bisa nabijya kuko ivyo abasenga tuzi vya gikirisu se kujya bikogwa hanyuma kandi naho uvuga ngo arasenga ngo yaratanze binabiriya uribuka ko nawe natarafite asenga ntiyafishenga asengamwe yashika mu baswahili bakicumvikana na Rajab akaca atangura ati munakunywa munakura na wari ukumva ko anezerewe cyane muzeka akora abo baswahili yashika mu bakirisitu agatamba kwa kundi hanyuma kandi urumva ko yabahaye amafaranga abantu bose abikundisha kugira ngo yicira imbere ahantu hose bibiwe ku byose ubu rero yabonye ko yashitse ahantu yabaye ingwe yagaye twatundi twose yabahagira tubake nuwo taduhaye none ubona ko ariko bagira ati murazana intererano kandi muzana kugushaka kwanyu mugabo acavuga ati ubu utazoyizana acaza sigure igituma datanga intererano none ivya bijya yimbura muri tongo bavuga ko ahabwa n'abastanteri inanasi bitoke abitwara hirikori arabidandaza bigenda gute bo bijya naho rambona yabyimbuye yaraha abantu ibindi agatwara ntumenya urabona ko zijya nzego zijejwe ivyo
bibya bya bajya muri intendance abakevyi nibo baba birabe ntawuzi ko babidandaza mugabo aho nyene naho nyene nkuko nabivuze umuntu atoraba ico gice cibijya yimbura ivyo nibito gusa raba ico umukuru w'igihugu ajejwe so gutora amatongo kuko wavuze ngo mustanteri niwe uwaje ko mukuru w'asaba mustanteri cyangwa mustanteri agiye ati nyakubahwa narumvise ko ukunda kurima fata hajya hose aho rero yabafashe umunyagihugu afise agatongo akavuga bati ereka murara murandengeje avuga ati mwabonye nka Burundi aransi by'umukuru w'igihugu hajya rero harimo no gutwara amatongo y'abanyagihugu kuko nta munyagihugu aza kwanga aho bahaye president bijye byose ni yorukarisha rukamu ni ibintu byabaye dialogo aho agira icyo ashaka biza byisubiriza donc we ari wenyine ari Burundi abandi ari ibikoresho urumva rero ko ibintu byose muri byose navuga nti jewe noshaka kuvuga ntibeshe ko Burundi budatwawe kubera nta teko rikurikizwa icyo umuntu ice zindutse shaka kugira nico nimba ari kurima nimba ari kuja kuvuga ko agomba yubaka amastade abantu bakina umupira nico nyine nta cerekezo ishira hamwe ihinguriro ry'ibinyobwa Burundi Brewery riri Ngozi rirakora inzoga kandi bavuga ko ari guyiwe ni guyiwe arafite n'amazi n'imitobe ubwo izo nanasi n'ibitoke siyozo yabije ko tuzi ko ijya nzoga iva mu bitoke yitwa Burundi Brewery kiyeri bakora Soma Burundi ko bayijya nzoga bayikora mu bitoke ubwo nibiva muri mirima yiwe uravye gatoyi ukuntu nkuru nziza yikunda raba bijya bitoki biva mu mirima yiwe ingene biba bingana kandi ikintu gitangaje ni ingene arima isa abandi barima mugabo ugasanga ni ivyo byonyene nivyo vyama bitota nivyo vyama bitotahaye vya kijambere je nca nibuka igihe kimwe uwahoze yari cegera c'umukuru w'igihugu w'intwaro fata kibanza Domitien Ndayizeye bavuga inyumvira hari kuri buyoya umengo ndibuka yuko hari igihe yigeze kuvuga ati abarundi turashobora kubakura mu ngo kujya ingo zitandukanye zishuragiye ku misozi bakaja mu gwati hanyuma ahasigaye bakaharima uravye ukuntu Petero nkuru nziza ariko arigenza no kuvuga yuko kujya nka bamvuga inyumvira avuga ati niko vyogenze niko nkuru nziza abikora kandi rero akarima kijambere nama baraja nama mashini ama tracteur atari nayigihugu kandi yaragenewe ntuzi yarageneye igihugu mugabo akaba ari yaje gukoresha no kuvuga yuko nkujya mugambi abantu ba mbere bawugwanije ni bande ni kuvuga yuko arabatwara uwa mbere ari umukuru w'igihugu atashaka yuko uja mu ngiro mugabo agaca akoresha bijya nyene bamvuga inyumvira yari kariyumvira kuja kurimya ahantu hanini kugira ngo aronke umusaruro ukwiye ariko rero ibuka yuko bigeze gufata ingingo yuko atamunyagihugu w'umurundi afise uburenganzira bwo gufata ivyamwa yimbuye muribuka mu Rumonge amamandarine muribuka imyembe muribuka ahantu hambere byashorerwa hari mu Rwanda baca barazibira imbibe bica bija kuborera mu ntuze hajya hajya nyene hajya nyene mu kurubibe no kurubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda niho vyaboreye ariko mu nyuma abantu baragicwa n'inzara nyene baricwa n'inzara nta mafaranga bari bafise hari abari bafashe amadeni mu mabanki iki mugabo bashaka yuko bijya vyamwa bigenda hajya hakorigwa inzoga za nkuru nziza kandi batabiguze cyane bakabigura amafaranga make abaho
abantu baricwa n'inzara, amabanki arafata ibintu vyabo, ibintu nibiki. Murumva yuko ivyo byose vyerekana ukuntu Petero Nkurunziza yikunda wenyene. Urumva nta kinda kuri atariwe. Yego rangiza kumva umwanya uragize ucagagure ko umwanya w'ikiganiro usa n'uwaheze. Sishaka gutwara umwanya mwinshi mugabo ko bigenda kose murumva yuko ivyo akora vyose ari kugira ngo wenyene abariwe avuga ati nije ntegerezwa gushira mu nda yanje nta wundi nshaka kudusangira. Ni naco gituma n'ibwirizo shingiro no munsi riko rirahinduka kuko avuga ati yaragutse ntashaka guhaga. Nitworangiza tutavuze ko afise n'inzigo y'inzikira agendera biba n'ugwanko mu banyagihugu muri imyaka ubona garukana ibintu vyabaye kera avuga ngo vyagenze uku na kuriya hama ibiriko birakogwa ubu bavuga ati bivyaha bireka akavuga na kera vyarakogwa umva ko n'ivyo bintu ama yitwaza ngo ni impfuvyi yo 72 mu Kirundi bavuga ko impfuvyi yibarura mu gihe umaze ko umukuru w'igihugu ntubucitwa impfuvyi n'igihe wubatse kusubira kwitwa impfuvyi none uvuga ngo umwana kandi nawe ufise abana uri serugo uri serugo tegereje ikiganiro cyane kiryoshye mbwa umwanya nawo watujanye reka ndabashimire rero kuvyimvira mage muraduha mufatiye kuri iyo nyifato yo ngendo Petero Nkurunziza yafashe kuva ari umushikiranganje mu 2023 gushika uno munsi nahenze ko ariko kitazakoroha kuko urumva ibisaba ubuhinga bwinshi abantu babasisanguzi bavyigiye mwarabikurikiranye nkamenyesha makuru mwabona ngene yavyifatamo mwashoye kudushikiza ivyumviro abantu ngira bashoye kumva neza Petero Nkurunziza ukwateye uko uko yigenza nico abashaka gushikako. Mwakoze cyane rero Jean Marie ndabashinze Frank Kaze na Bonfils Niyongere ndashimira namwe mwese mwadukurikiranye ndashimira n'abaringa muringa bw'ivyuma bashoye ko ishoka byose ugira amajwi ashoye kubashikira canke ayo masanamu muko muraraba ashobore kubashikira asa neza arongoroye naho butaha.